Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru avugwa muri Kirundi twabateguriye nayo akabagizwe na zino ngingo zikurikira ingurane leta yaronkeje amashira hamwe yo kwiteza imbere ngo yabaye ingirakamaro hari mu nama yo kuri no wa kabiri yo kwihweza ingene ku mitumba yose imigambi yaronkejwe imfashanyo na leta yagenze mu gisata c'agateka kazi na muntu ngo bimwe mu bituma abana bakoreshwa mu rudandaza rw'amagendo ngo ni bamwe mu badandaza bishakira guca hirya amakori n'amatagisi mu mwanya idonido. Ndasuye kubaha ikaze muri aya makuru tuyahere mu gisata cyo kwiteza imbere ngo ibikorwa by'amashirahamwe yaronkejwe ingurane na leta ngo vyagenze neza ku bice 60% ivyo vyavugiwe mu nama yo kurabira hamwe ingene imigambi yaronkejwe imfashanyo na leta yagenze ku mitumba yose urongo ikigega Fonike nitunga Servien avuga ko amashirahamwe yo muri commune Mukike ariyo azimbere ku mafaranga y'inyungu angana miliyoni 80 bamwe mu bitavye iyo nama bagashikiriza amakenga yabo ku nyungu zayo mashirahamwe ndetse no kuvyatumya yandi mashirahamwe ahomba ni nkuru ya Ivete Nijimbere. Ihindagurika ry'ibihe ibiza canke abajeje intwaro bivanga mu bikorwa vy'amakoperative nivyo vyatumye amwe mu makoperative yasangwe ataronka inyungu. Urongo ikigega kirijwe gukurikirana ibikorwa vy'iterambere ry'amakomine Fonike avuga ariko ko ibice birenga 62% vy'amakoperative vyakoze mu buryo bushimishije kubera ko imiliyoni 10 zatanzwe kuri buri koperative uno munsi zaratanze umusaruro udasanzwe. Mwabonye ko ku rugero rwa 62% amakoperative yashoboye kuronka umusaruro akunguka akarenza za miliyoni 10. Urabye gose umugambi wa leta washitswe ko mu buryo budasanzwe. Bamwe mu barongoye intara bari bitavye iyo nama bashikiriza amakenga yabo kubijanye n'abatumye mu makoperative ahomba. Mwatubwiye ko mwabonye abahomvye cyabahombeje ariko mu byo mwatubwiye ntimwatweretse mbega abo batumye koperative zihomba hari kwishuriza abene gihugu birimwo mu byo muri ko muriga. Urongo ikigega Fonike yishura kuri ico kibazo avuga ko icabitumye atagukorera ku mugozi umwe vyahabaye ariko ko bizotorerwa umuti. Burya icabiteye nuko abantu hatari babonye neza ko gushira hamwe byofasha. Ubu rero tugira Imana ni nayo politike ya leta mvyeyi leta nkozi tuvuga duti twese turi hamwe birashoboka. Rero dukoreye muri iryo hangiro no muri yo ntumbero tugiye kuzana kugira ngo imiti ikore ikoranye. General Zangendanganya abona ko inyungu amakoperative yaronse ari umurengera. Nashaka mbaze none izo miliyoni bafise ubu zavuye muri izo miliyoni baba. Nkayibazanye rero ngo murashobora gusanga ivyo muvuga ko ari ubutunzi bw'iyo koperative biri muri ayo mafaranga mwatanze. Baciye begeranya ivyo bari baronse ubwa mbere batiko baje kuturaba reka tubereke ko twakoresheje mu mbere barayariye. Kuri ayo makenga urongo ikigega Fonike avuga ko ivyo biharuro vyizwe neza kandi ko habayeho gutandukanya amatungo y'amashirahamwe n'ay'abantu. Imigambi y'amakoperative arenga ibihumbi 2,900 niyo yahawe ingurane zingana n'imiliyaridi 29 n'imiliyoni 110. Imiliyoni 10 zatanzwe kuri buri koperative zikaba zatanze ungana n'imiliyaridi 4. Muri iyo nama nyene umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu yibukije kwikiringo cahawe abubatse badakurikije amategeko kugira babe bibomoreye co gushika itariki imwe y'ukwezi kw'icenda ko ari ntabanduka. Gervais Ndirakobuca aranagabisha abajejwe intwaro bicishiriza ahabo mu gushira mu ngiro iyo ngingo tumukurikire. Igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda nagira nongere ndabibutse ko rijya genekerezo ari ntabanduka. Ni ntabanduka kijya gikorwa kiteza kuja mu ngiro guhera mu ntango yo kw'icenda tuje mu bindi. Ndabibutsa yuko
ntawujejwe intwara habomora bene vyo kuko barenze amategeko bayazi. Mubahamagarire bose kubikora muri izindwi zibiri zisigaye bizobe byaheze duce tuja mu bindi. Hari abantu benshi bagiye baragira amarukuru ngo bandikiye ubushikiranganje. Ubushikiranganje bufise amaso mu ntara, ubushikiranganje bufise amaso mu ikomine. Ico buramatari yabonye kibereye niwe muvyeyi w'intara, ico musitanteri yabonye kibereye niwe muvyeyi w'ikomine. Ico nico kija mu ngiro. Ntihagire ubuza kuvuga ngo turindire ngo izova mu bushikiranganje ngo twarabwandikiye. Eka ico buramatari yabonye kibereye ko natwe inyishu dutanga tubaza avibura matari ati mbeki cyo genda gute. Tubahamagarire rero yuko ivyo bintu byose bikurikizwa, ariko mukurikije instruction twagiye turabaha, mukurikirije intumbero twagiye turabaha. Abantu bagiye bakarenza kwa ahabo bakaja mu mabarabara atari route nationale, ndabasabe ivyo ntibisubire. Reka ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'agateka kazina muntu, aho gukoresha abana mu rudandazwa rwa magendu ngo biriko bifata umurindi munini. Vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR mu ntumbero yo kurwanya urudandaza nk'ubwo. Zimwe mu mvo zituma abana batwagwa muri ivyo bikorwa ngo ni ingendo ya bamwe mu badandaza baba bashaka kwirengagiza ukuriha amakori n'amatagisi. Ni nkuru tubaza bagenzi bacu Obaniyo nkuru na Aime Toussaint Mitebutsi. Ibitigiri by'abana bakoreshwa mu rudandazwa rwa magendu ngo bitera biba binini, naho mu kigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR badafise ivyo bitigiri kanuni. Mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kucokorwa kugira abana ntibabandanye gukoreshwa mu vyaha nk'ivyo, umuvugizi w'ikigo OBR yavuze ko urudandazwa nk'ubwo rwigaragaza cyane mu miji, aho usanga abana bakiri bato bahabwa ibidandazwa batembereza canke ndetse no kumbibe mu kujabukana ibidandazwa bica mu kinywabi. Staninge Ndakumana yavuze ko akenshi abatuma abo bana babikora binyegeje. Zimwe mu mvo zituma abadandaza bashora abana mu rudandazwa nk'ubwo ngo harimwo uguhunga ibijanye no kuriha amakori, nk'uko vyasiguwe na Innocent Mavaruganda ajeje kurwanya urudandazwa rwa magendu mu kigo OBR. Izindi mvo ngo ni nko kuba abantu bataratahura ibijanye no gutanga amakori, imipaka usanga hamwe idacungerewe neza, amakori nyongera usanga leta yarashize ku bidandazwa bimwe mu ntumbero yo gukingira ibindi, kurondera inyungu z'umurengera n'ibindi. Umuvugizi w'ikigo OBR yavuze ko bagiye gukorera hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka k'abana kugira abajana abana mu vyaha nk'ivyo baze bararengutswa imbere y'ubutungane. Mu vyiyumviro vyashikirijwe ngaha, ayo mashirahamwe yavuze iciyumviro ciza cyuko igihe cyose abo bana bafashwe ahubwo batore kugwa, baba baje bava mu miryango canke abavuga yuko ari abana bo mwibarabara, yuko bashikirizwa ayo mashirahamwe. Ico gisabo ikigo OBR cagifashe nka nkama, no kuvuga yuko tugiye gukorana n'ibisata mu gisata kijejwe kugwanya urudandazwa bwo mu bintu wabi n'urutemewe n'amategeko. Bagifashe nka nkama, ikigo OBR kiriteguriye kuzokorana n'aya mashirahamwe kugira ngo aba bana bafatwe hisunzwe amategeko, hanyuma bakingirwe biciye muri ivyo bigo bisanzwe bifiswe n'aya mashirahamwe. Turiteguye. Mu bijanye n'amategeko yo kwisungwa ngo hariho itegeko ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bihuriye ko yo kwisungwa. Iyo hari agahaze naho ngo hotabazwa amategeko yo mu gihugu, nk'itegeko mpanavyaha canke itegeko rigenga uko ivyaha bitohozwa bikanaburanishwa. Tuje mu gisata c'indero, abanyeshuri bagera ku 150 b'abarundi ku 1600 basavye kubandaniriza inyigisho za kaminuza mu gihugu c'Ubufaransa nibo bavyemerewe mu mugambi w'ikigo c'ico gihugu co guteza imbere
kw'isi inyigisho za kaminuza Campus France userukira Ubufaransa mu Burundi avuga ko ivyo bitigiri vyiyongereye cane uno mwaka kuko bahora bakira abanyeshure baba amajana 6 umwe mu banyeshure b'abarundi barangije inyigisho muri ico gihugu avuga ko ubumenyi yahakuye bwamufashije mu kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere ni inkuru ya Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Ico kigo c'abafaransa kijejwe guteza imbere inyigisho za kaminuza kw'isi citwa Campus France mu rurimi rw'igifaransa cakira abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye bava mu bihugu 120 vyo kw'isi harimo n'u Burundi. Uno mwaka abarundi bangana n'igihumbi n'amajana 6 nibo bari basavye kuja kubandaniriza inyigisho za kaminuza muri ico kigo. Muri bo hakaba hemerewe abarundi 150. Userukira igihugu c'Ubufaransa mu Burundi avuga ko uno mwaka ibitigiri vy'abasavye kuja kwiga muri ico kigo vyaduze cyane ngo kuko mu yindi myaka bahora baronka abarundi bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6. Florette Inagateka umwe mu bemerewe kuja kwiga muri ico kigo ca Campus France amenyesha ko ubumenyi azokura muri ico kigo ko buzomufasha gushikira indoto ziwe zo guteza imbere Uburundi. Richard Marikonge umwe mu barundi bahejeje inyigisho muri ico kigo avuga ko ubumenyi yakuye mu gihugu c'Ubufaransa ko bwamufashije kwitunganiriza imigambi no gufasha kwigisha abandi ivyo yize mu Bufaransa. Izo nyigisho ico zigiye kudufasha ngaha mu Burundi nuko icambere je no bamenyesha yuko zituba abavyeyi benshi nk'uyo mwuga w'amareresi bawemera kuko twebwe ngaha iwacu umwuga w'amareresi kera abavyeyi ntibabitahura mubwiye umuvyeyi muje ndiko ndakora ibintu by'amareresi babona yuko ari ibintu bidafise umutwe ariko bamaze kubona yuko bamwe nko muri twebwe baronse akaryo ko gusohoka bakagenda no mu bihugu byo hanze bakagenda gise kuja kongereza ku buhinga cyangwa kongereza ku bumenyi bari bafise bakagenda bakaronka iyo bagwe bakiga kandi bagataha bafise iyindi bagaje biyongereye kuko byatumye mu bavyeyi buguruka kandi bakashobora no kwemerera abana babo baje muri iyo mwuga. Ikigo c'abafaransa kijejwe guteza imbere inyigisho za kaminuza kw'isi catanguye gukora mu mwaka wa 2010 kikaba catanguye kwakira abanyeshure b'abarundi kuva mu mwaka wa 2015. Muri kino gihe abanyeshure bangana n'ibihumbi amajana 370 bo kw'isi yose nibo biga muri ico kigo ca Campus France. Dushimire mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana kuri iyo nkuru. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'abana abantu barenga 35 harimo abana 13 baba kwibarabara gicenda muri zone bwiza baba iruhande y'umuserege bavuga ko babayeho ubuzima bubi. Abo bahora bamwibarabara basigura ko bari kuwemwo n'abajejwe intwaro maze begeranirizwa hamwe mu gihe bemeza ko bataronka ivyo bafungura. Abo bana basaba gufashishwa imitahe kugira baze barikenura. Jerome Hakizimana inyuma y'imyaka 2 ashikanye iruhande y'uwo muserege Drendovugizo avuye mwibarabara Nkunzimana Theophania aravuga ingene bahashitse n'ubuzima babayemwo. Turahamaze y'imyaka 2 kugira dushike ngaha twegeye n'umuntu yadutoye mwibarabara aca tuzana twibera ngaha ari umumama yaza tuzanira izo sitingi imvura itunyagira gushika n'izisa twibereye. Urabona ntidufise ivyo turya ntidufise ivyo dufungura ntandu dufise tuba mu nziza imvura iguye aca twagwa umusego kuzura tukaca tunyagirwa tugira turonye ifungurwa turindira kuza kubisega mu masite ku rupangu turose ivyo dufungura duhe dukenyi cyangwa baduhaye nk'akazi dukora tugakora bakaduha ibintu by'amarasiyo. Uyu mwigeme nawe nyene ahamaze imyaka 2 yemeza ko afungura ari uko asavye. Ntazanywe n'undi mutamanga abanyabona imvura iguma inyagira mwibara canzana mu bandi. Kubera rero nanje nawe atana kinumwe mfise kimfasha nta no muvye mfise. Ntarose nsaba ibyo njya ndarukonye naro nirigo busa ntaburara. Bose bagasaba kuronsa umutahe ngo biyungunganye gutyo bikenure mu byo bakenera. Ari nk'umumama nyera nyimviriye roca nkoresha umutahe kugira nandi ndondera kazoza kugira abana baronke ico bafungura. Nuko mwodoho umutahe tugakora tukaronka n'ibyo turya naho tuba. Umukuru w'iryo barabara gicenda muri quartier ya 3 yo muri zone bwiza aremeza ubwo buzima bubi bwabo bahoze mwibarabara avuga ko iyo bagize ico baronka bakibafashisha. Birashika yuko natwe hamwe abarundi ari gufashanya umuntu aronse ico kijumbu aza akabaha. André Buyeye agasaba leta ariko
ko yobafata nk'abajya bahuye n'imyuzurira yo mu Gatumba. Nuko aba bantu bofatwa nk'abajya batewe n'amazi mu Gatumba mu kubaronderera aho boba bakabarondera udutongo. Urabona amaboko barayafise, kurima barabishoboye. Agashikiriza ko bose bagira kuri 38 harimwo abana 13. Inonga duciye dusozera amakuru twari twabateguriye no munsi. Ndashimiye mwebwe mwayakurikiranye, nshimira n'abafashije kuyategura. Mugira ijoro ryiza ahiwanyu.